Umugoroba mwiza mwese nshuti wanywanyi ibiganiro byacu ngaho kuri ndomurisha kure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV ndabashuje mwese kandi ndabipfuriza gukomeza kumererwa neza cane ikaze mwidonije ry'amakuru ariko aravugwa kuri uyu mugoroba wo kuri wa gatandatu itariki 9 z'ukwezi k'umunani umwaka 2024 aho tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa cane hirya no hino ku isi amakuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru atariho ivumbi, amakuru yihutirwa cane, amakuru ariko aravugwa cane mu gihugu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bice bya Gitega n'ahandi. Na makuru avuga yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kugaruka imuhira mu rugo nyuma ko yaramaze imisi mwigwariro ariko yitabwaho n'abaganga nyine bagiye batandukanye cane inzobere z'abaganga baturutse hirya no hino ku isi arimo n'abadogiteri baturutse hano mu gihugu c'Ubwongereza nk'uko amakuru nyine akomeza kugenda aratugeraho. Kugeza none rero bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye batanguye kuvuga yuko amagara yiwe yoba ayongeye kumera neza ugereranyije nuko yaramaze imisi nyine ameze, ndetse gushika none akaba yamaze kugera muhira aho agomba gutangura n'ubundi gukomeza gukurikiranwa n'abaganga bitandukanye nyine nuko yarameze ari mu bitaro. Ariko kandi binavugwa yuko umwe mu baganga bakomeye cyane n'umundi warusanzwe ariko mwitaho ari ukomeje kugenda agerageza n'undi kugenda yamufasha. Ni nako kandi hano ku kibuga c'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye umwe mu baganga bakomeye cyane yari amaze imisi ngaha mu gihugu c'Ubwongereza yongeye n'ubundi kwerekeza mu gihugu c'Ubwongereza, bikaba bivugwa yuko azajya arungikirwa imiti hifashishijwe n'ubundi zakroye nkuko amakuru ariko abivuga, cyangwa se bamwe mu bajejwe amagara yiwe bakagerageza kujya kuzana iyo miti azaba yandikiwe. Iyi ngingo ndetse n'aya makuru ariko aravuga ngo mu gihugu c'u Burundi ni bimwe mu bintu bitakiriwe neza n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nyuma yuko gushika none batanguye guhita bafata icemezo gikomeye cyane, icemezo by'umwihariko kigendanye no kuba bagiye gushaka ubundi buryo. Bamwe mu bategetsi rero batigeze bishimira itahuka ja nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bari bazi yuko n'ubundi ibye bizorangirira mw'igwariro, barimo nka General Prime Niyongabo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barimo nka Reverien Ndirakobuca n'abandi bagiye batandukanye bari basanzwe bafise umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kurebera hamwe kandi byinshi biriko biravugwa hirya no hino ku isi bigendanye no kuba n'ubundi icorezo ca monkeypox cyangwa se ubushita nyine bw'inkende nga mu gihugu c'u Burundi kiraza gutangira kuvurirwa ku buntu nk'uko amakuru ariko akomeza kugenda avugwa. Abasirikare bamwe bari baranze kugwana n'umwari M23 nga mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hanyuma bakaza gufatirwa ibihano bigiye bitandukanye ndetse by'umwihariko nyine bakaza guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, bakaza gukatirwa urubanza nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru aravuga yuko mbere yuko baza kongerera kujuririra, dore yuko bari barakatiwe imyaka ishika kuri 30 usibye abashika kuri 2 bagizwe abere. Ubu nyine biravugwa yuko abashika kuri 5 baje kuba botoroka ingereza, ni mu gihe n'ubundi uyu munsi ngo bagombaga kujya kujuririra ico cemezo. Amakuru akaba ariko aravugwa yuko abashika kuri 5 baje kugenda n'ubundi batoroka nyine ngaha. Kandi hano mu buraruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo no mu manuko hari ingamba zotanguye gufatwa aho leta y'ico gihugu muri Kongo yatanguye kuvuga yuko indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na za drone zo mu bwoko bwa CH-4 ziratangura ibitero bishasha ku muhari M23 mu rwego rwo kugira ngo udakomeza kwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Umugaba mukuru rero w'ingabo za Kongo ndetse n'abandi bategetsi bajejwe mu by'umutekano bavuze yuko uko byogenda kose bagomba kongera kwataka iki gisirikare cibowe na General Sultani Makenga, bakaza kugenda banavuga yuko n'ubundi uko byogenda kose
uko byagenda kose n'ubundi ibintu bishobora kuzabahindukirana badafatiye mu maguru mashasha. Ni mu gihe abanyagihugu nga muri Kongo ndetse n'abandi bagiye batandukanye cyane cyane imiryango ya societe civile ikomeje kotsa igitutu leta ivuga yuko niba batongeye kugaba ibitero bishasha kuri uyu muhari wa M23 kugira ngo bawuce intege ndetse banawambura ibice byose ufise, n'ubundi bigaragara yuko boba baratsinzwe bagomba gufata iya mbere hanyuma bakemera ibiganiro bigomba kubahuza. Kandi umutegetsi nga muri Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akaba mwene Etienne Tshisekedi yararahiriye yuko atazogera na rimwe yicarana ku meza y'ibiganiro n'uyu muhari M23, avuga yuko ibyo bitazoba mu gihe cyose azaba ari president ngaha muri Kongo. Icakora Tshisekedi iyi manda ariko ayobora bamwe bavuga yuko ari mwe mwimanda z'injyanguge zaba zigiye kuzamubaho ngaha muri Kongo. Ikaze rero mu makuru n'ibiganiro byacu ku buryo burambuye kuri nombonesha kure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV. Ari ubwa mbere ushitse ngaha psonda handitse sabone kugira ngo turaronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, hanyuma kandi upsonde n'ahandi ntara akamenyetso gari kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa se notification kugira ngo nidushira ikiganiro baje barakurungukira bakumenyesha yuko ikiganiro gishasha kigezeho. Turi ku mugoroba nga rero mu gihugu cy'u Burundi, wiriwe cyangwa se waramutse cyangwa se igishamunsi kiza bitewe naho uherereye, ariko ndabifuriza umugoroba mwiza ku bari mu bihugu bigiye bitandukanye aho turi ku masaha y'umugoroba. Ikaze rero abari mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi abadukurikira mu bindi bihugu bigiye bitandukanye no ku mugabane wa Afrika ndabifuriza kumererwa neza. Mbaye ikaze mu makuru tugiye kubashitsaho none, amakuru atariho ivumbi tuba twabashije kugenda tubakusangiriza twifashishije abamenyesha makuru bagiye batandukanye basanzwe ari inzobere ndetse n'intyoza mu gutara ndetse no gutohoza amakuru adafise ivumbi habe na gato. Abadukurikira kandi nga ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ariko kuri wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana, kubwira ngo nyamuneka niba utameze neza nyine komera kandi wihangane, wizere yuko Imana ariyo ishobora byose. Ikaze tuyatsangurire nga mu gihugu cy'u Burundi ahakomeje kugenda havugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye twamaze kumenya yuko n'ubundi bari basanzwe bafise umugambi ndetse na gahunda itari nziza ku mukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye wari umaze imisi agwaye, amagara yiwe atifashe neza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abakurikiranira hafi rero ibibera ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi baravuga yuko bari bafite akajya keza ko kuba bomutembagaza ku butegetsi, ariko gushika none bikaba bisa naho byopfuye ndetse akaba ari undi migambi mishasha ngo bashobora kuba bongera kwiga. Amakuru dufise adafise ivumbi habe namba aramenyesha yuko none nyine nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kugaruka muhira aho yaramaze imisi n'ubundi adahari, aho yaragiye kugwara ndetse aho yaramaze imisi yitabwaho na bamwe mu baganga bagiye batandukanye bakomakomeye ku isi, cyane cyane n'abaturutse nga mu gihugu cy'Ubwongereza. Bivugwa yuko rero yarafise ingwara ikomeye cyane, aho ngo yoba yarahumanyijwe mu nama yarahirutse kuyobora ngaha, n'ubundi bakagenda bavuga yuko yaje kugenda avuga ibintu bigiye bitandukanye bitashimishije abategetsi, ndetse akaba yarari kumwe na bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye bakomeye nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba byaraje gutuma n'ubundi ngo ibyo bari baramuhaye ari bimwe mu byishe Petero Nkurunziza yagiye ku butegetsi asimbura. Icakora nubwo bihagaze bityo rero n'ubundi abo mu muryango wiwe n'abandi bajejwe amagara yiwe bahise bafatiraho mu maguru mashasha, batangura kugenda bomwitaho kugira ngo abashe kuba yogaruka kumera neza ngaha n'ubundi ku magara yiwe, nkuko kandi biriko bivugwa canke biriko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho, n'ubundi amakuru akomeza kugenda gose aratugeraho, na amakuru ariko agaragaza ndetse anerekana uburyo n'ubundi muri kino gihugu ibintu bikomeje kugenda bifasa indi ntera. Kugeza none rero umwe no mu baganga bari bamaze imisi baramwitaho yongeye kugaragara n'ubundi ku kibuga mpuzamahanga ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, aho yaragiye kwerekeza n'ubundi mu gihugu cy'Ubwongereza, aho n'ubundi
yaragiye gufasa rutemikirere imwerekeza mu gihugu ciwabo, ariko bikavugwa yuko mu bihe bigiye bitandukanye azajya afata gahunda akaza n'ubundi gufata cyangwa se akaza kugenda by'umwihariko akaza kugenda noneho arimo aragenda aza kugaruka kureba uko uyu mutegetsi yaba emerewe. Ibi rero n'ubundi byo kugaruka muhira nk'uko twabihamirije n'umwe mu bakozi biwe bimuhira, akavuga yuko yongeye kugaruka mu rugo, ariko n'ubundi ngo abajejwe amagara yiwe bagomba kuzajya baragerageza kuba bo yitaho. Ubu noneho biravugwa yuko abarimo nka Prime Niyongabo usanzwe ari umwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu nzego z'umutekano, ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyane nk'ukuriye umugambwe uri ku butegetsi uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD, Reverien witwa Reverien, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu ngo akaba asanzwe ari n'umunywanyi wa Generali Aliyonge Bunyoni. Ubu noneho gushika none bakaba batanguye kugenda bagaragaza yuko bababajwe n'uburyo uyu mugabo yoba yagarutse. Ntabwo babivugiye mu ruhame, ariko amwe mu makuru y'ibanga dufise nuko bisa naho imwe mu migambi yabo n'ubundi isa naho itabashije kuba yogerwaho mu gihe bifuzaga gutegura ibintu bishasha, ndetse bishobora no kuza guhindura ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hari hiteguye cyangwa se hari hateguwe amatora akomakomeye nk'uko biriko bivugwa cange nk'uko biriko bitangazwa ngaha muri iki gihugu. Ibara rero ririko riragwa muri iki gihugu cy'u Burundi bitewe na bamwe mu bantu bakomeje kugenda bararambirwa ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, bamwe bavuga yuko ntacyo arimo arafasha abarundi, abandi bakavuga yuko n'ubundi nta kintu nari gitoya kuva yatangira kuyobora manda ziwe yigeze afasha aba barundi nk'uko biriko bigaragara ngaha. Ni nako kandi amakuru yandi adafise ivumbi ariko aratugeraho none avuga yuko bamwe mu basirikare bashika kuri 5 bari baherutse gukatirwa imyaka 30 bamaze kugenda batoroka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Aba batorotse rero n'ubundi bivugwa yuko ari bamwe mu bari barimuwe mu ngereza zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko bashika 270 n'ubundi byamaze kugenda byemezwa, ndetse binagaragaza neza yuko n'ubundi bagomba gukora iyo bwabwa kugira ngo babashe guhita bajuririra ico cemezo. Nyuma bivugwa yuko rero ubwo bari bagiye guhindurirwa mu yindi ngereza n'ubundi kugira ngo babone uburyo bongera kugenda baraburana neza, basohowe ariko kandi bakaza guhita batoroka, ariko kandi bikavugwa yuko byaba byokozwe na bamwe mu bajejwe gucunga umutekano w'amabohero nga mu gihugu cy'u Burundi. Ikibazo cya bamwe mu basoda bariko barajyanwa ahanga muri Kongo gikomeje kugenda kirafata indi ntera, ndetse bakanavuga yuko uko bizogenda kose abasoda benshi barungitswe ga muri Kongo n'ubundi utazapfirayo azoza afungwa nk'uko biriko bigaragara, nyuma yuko amakuru yamaze kugenda ajya ahagaragara avuga yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yashizeho itegeko ry'uko buri musirikare wese w'umututsi agomba kwerekezwa nga muri Kongo mu rwego kugira ngo abashe kuba yopfirayo, hanyuma igisirikare cabo gisigaremo abo mu bwoko bumwe gusa kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ahangaha rero kandi imiryango igiye itandukanye itegamiye kuri leta ndetse niharanira uburenganzira bwa muntu ikaba iri kwiravuga yuko ikomeje kugenda ibabazwa ku buryo bukomeye cyane, nibiko biravugwa nibiko biratangazwa, ndetse n'uburyo igihugu nyene kirimo kirayoborwa ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byose kandi bikaba biriko biraba mu gihe gushika none amatora agiye atandukanye ariko agiye gutangura, mu gihe ari amatora ari imbere cyane azaba areba ibyiciro bigiye bitandukanye mu bajejwe intara ndetse n'amakomine ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse Burundi bukaba bukomeje kugenda n'ubundi bavuga yuko bugomba kuzayakora mu mucyo ndetse no mu mwisanzure. General Neva kandi yanavuze ko yoba yiteguye insinze ku rwego rwo hejuru.
Hagati aha kandi amakuru ariko aravugwa mu Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yakaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yamaze gushika ngaho Kigali aho yitabiriye umuhango wirahira ja Perezida Paul Kagame uteganyijwe ku munsi w'ejo ezaba ari tariki ya 11 nyine ukwezi k'umunani mwaka 2024. Mu mwanya washize nibwo General Muhoozi yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege ca Kigali i Kanombe yakiriwe na mugenzi we w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. General Muhoozi kandi yageze i Kigali nyuma ya Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo wahageze akakirwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane General Retired James Kabarebe. Abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma rero barenga 20 nibo biteganyijwe yuko bazitabira umuhango wirahira rya Perezida Paul Kagame uzabera kuri stade Amahoro i Remera ni ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo. Amakuru ariko aravugwa kandi nuko kushika none abategetsi bagiye batandukanye cyane ku mugabane wa Afrika, haba muri Senegal, muri Tanzania, muri Afrika y'Epfo kwa Perezida Touadera Fosse Archange, muri Mozambique kwa Perezida Philippe Nyusi, ndetse mu bice bigiye bitandukanye nko mu bigwa bya Seychelles ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi, abategetsi bakomakomeye bagomba kwitabira uyu muhango wirahira rya Perezida Paul Kagame nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko kandi ni irahira ritazitabirwa n'ibindi bihugu by'ibituranyi cyangwa se ngo bagire nabo bohereza babahagararira nkuko biriko bigaragara. Igihugu cy'u Burundi kirasa n'icamaze gucana umubano ngaha n'igihugu cy'u Rwanda nyuma yuko Burundi bwakomeje kugenda bushinza u Rwanda gutera inkunga umuhari wa Reditabara umaze igihe uragaye ibitero bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu ngaha n'ubundi muri iki gihugu cy'u Burundi, ariko u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma. Ibi byaje gutuma nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye afata icemezo cyo kugara imbibi zose zibahuza zo ku butaka, imipaka nyine bahuza ku butaka. Icakora ibigendanye n'indege n'ingendo zo mu kirere bivugwa yuko zoba zikogwa, ariko gushika none kubigendanye no ku butaka ntago huguruye. Ibisa nibyongeye kuzamura umubano agatotsi kakazamo umubano kazama agatotsi. Cyakora abategetsi bagiye batandukanye nka Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo usanzwe arongoye umuryango wa East African Community, akaba ari umwe mu bagerageje kureba uburyo yakemura ano makimbirane, ariko ntaco biraba byohindurako. Ninako kandi inshuro nyinshi ninako kandi Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo urongoye igihugu ca Congo nawe atafise gahunda yo kuba yo kwitabira uno muhango, nyuma yuko nawe yamaze igihe ndetse amaze n'igihe akomeza kugenda n'ubundi ashimangira yuko n'ubundi iki gihugu cy'u Rwanda ngo caba kirungika abasirikare benshi ga muri Congo bajya kumuteza umutekano muke. Ni ingingo kandi u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana rwivuye inyuma rukavuga yuko n'ubundi rudashobora kubikora mu gihe nta nyungu rwaba rufise yo muri rusange. Icakora ahubwo ico gihugu gikomeza kugenda gishinzwa gutoza ndetse no gufasha abagwanyi bo muri FDLR cyane abasize barakoze genocide mu Rwanda nga mu mwaka w'1994 bakaza guhungira ngaho mu gihugu ca Congo nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza none rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara, nkuko bikomeje kugenda binatangazwa, abariko bavuga biriya byose by'umwihariko haba ku ruhande rw'i Burundi ndetse na Congo, bivugwa yuko bose boba barunze ubumwe ku rwego kugira ngo babashe kuba bogwanya igihugu cy'u Rwanda. Ndetse gushika none ibihugu by'abategetsi bombi birasa no bifise ibibazo bijya gusa, ariko none igitangaje nuko nka raporo iherutse gushigwa ahagaragara yerekana yuko nubwo umubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo umubano wo utifashe neza, n'ubundi bivugwa yuko ibicuruzwa byinshi cyane u Rwanda rwabwohereza mu mahanga byinshi byoherezwa ngaha mu gihugu ca Congo. Bivuze yuko ibigendanye n'ubucuruzi cyangwa se imigenderanire mu by'ubucuruzi n'ubundi itaba yarigeze ihungabana cyane, ndetse amafaranga u Rwanda rwaba rwarinjije mu myaka iheze yaranazamutse cyane ugereranyije n'ibi bihe muri rusange. Ahanini benshi
bahuriza ku kuba n'ubundi iki gihugu ca Kongo cyane cyane ku mupaka uhuza RDC ndetse n'igihugu ca Uganda n'igihugu cy'u Rwanda hano i Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse n'uburasirazuba bw'ico gihugu ca Kongo n'ubundi usa naho ari wo uba uri gukora cyane abakora uruja n'uruza mu gihe ibindi bice bigiye bitandukanye yemwe n'ahavaga ibiribwa n'ibindi bishobora kuba byifashishwa n'ubundi mu bitungwa ndetse n'ibifungurwa haba hasa nahugawe n'umuhari M23 wamaze kugenda unafunga imihanda imwe n'imwe ibisa n'ibyakomye mu nkokora bamwe mu bategetsi ndetse na bamwe mu baturage bari bafise gahunda zo gukorera igoma ibyatumye ubuzima busa naho bubakomerera icakora gushika none rero uyu muhango uraza kuba uhari ariko kandi uraza gushika none kandi uraza gutangura mu masaha y'igitondo nkuko amatangazo ariko abigaragaza yuko n'ubundi mu masaha y'igitondo imiryango ya stade iraza kuba yuguruwe. Abo bategetsi navuze haruguru nibo badashobora kuzitabira uwo muhango haba i Burundi ndetse na Kongo Kinshasa mu gihe kwa Denis Sassou Nguesso usanzwe harongoye igihugu cya Congo Brazzaville asanzwe ari umunywanyi w'u Rwanda agomba kwitabira uyu muhango. Reka kandi nanakubwire yuko gushika none hari amakuru akomeye cyane ariko ananavugwa cyane avuga n'ubundi kubigendanye n'umutekano urukuraba nga mu gihugu ca Kongo aho leta y'ico gihugu yatanguye gahunda yo kongera guhagurutsa ibitero byo mu cirere mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba barebera hamwe uburyo n'ubundi bashobora kuba botangiza cyangwa se bashobora kuba botangira kongera kotsa igitutu nyine imuhari M23 nkuko amakuru ariko abivuga. Umuhari M23 rero umaze igihe warigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse bikaba binavugwa yuko umaze kwigarurira ibice bishika kwijana byose ngaha mu ntara zigiye zitandukanye muri iki gihugu ca Kongo. Ibi byose kandi bikaba biriko bigaragaza ndetse binerekana uburyo uyu muhari ukomeje kugenda uzamura imbaraga zikomeye cyane ndetse bamwe mu bantu bariko bakurikiranira ngaha ibibera ngaha muri iki gihugu ca Kongo bakavuga yuko leta yamaze kuvuga yuko iramutse idafatiye mu maguru masha ibintu bishobora kuba byoyikomerana mu buryo bukomeye cyane akaba ari nayo mpamvu agiye gutangura gahunda zo kongera kugaba ibitero bishasha nkuko biri no mu bintu byosabwe by'umwariko na bamwe mu bayobozi ndetse na ba societe civile mu rwego rwo kugira ngo habashe kurebwa uburyo nyine ibintu bishobora kuba byosubira mu buryo. Nubwo kandi biriko bigaragara gutya leta ya Kongo byakomeje kugenda bigaragara ndetse byerekana neza yuko n'ubundi nta mbaraga bafise zo kuba bobasha n'ubundi kuba botsinda uru rugamba nkuko amakuru yakomeje kugenda nyine abigaragaza. Gushika none rero iki gihugu gikomeza kugenda gishimangira ndetse kinagaragaza yuko kititeguye na rimwe kuba cyotanga imihoho mu rwego rwo kugira ngo kibashe kuba cyoganira n'uyu muhari M23 ariko kandi gushika none amakuru akaba akomeza kugenda avuga yuko nyine ariho bagiye gutangurira ibindi bitero bishasha cyane ibitero bizaza byifashishwa n'undi mu kirere aho bagomba kuzatangura gukoresha amarokete ndetse n'ibindi bisasu bigiye bitandukanye nkuko amakuru ariko abitangaza cyangwa se amakuru ariko abivuga. Nkuko rero byotanguye kugenda bigaragara byiteguzwe yuko za ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zigomba gutangura ibitero bishasha ndetse akaniyongeraho ibindi bitero bigiye bitandukanye bizifashishwa muri drone zo mu bwoko bwa CH-4. Twongera gusubira ngine mu masaha ari imbere ariko aravugwa.